nkuko twama tubibabwira igihe cyose hariho igikorwa dushatse kumenyekanisha kandi namwe nagomba no kubanza kubashimira kubera ko mwama mwigora mukavuga byo byacu. Igituma twakoranije rero no munsi ni kubera ari element nouveau niko noyita. Ni bishasha kubera yuko twaratanguye ico bita competition ligue intérieure. Ico kintu kidufasha iki no kuvuga murazi volleyball imigwi myinshi ikomeye yari sanzwe iri ngaha muri association amateur de volleyball de Bujumbura. Rero iyo duciye tugira ko championnat national dufatikanije n'imigwi yo ruguru wacu usanga tudashoboye kuidentifia les talents kubera yuko amakipe mato yashatsindwa buno nyene ntano nkumwanya wo gukina match menshi. Ubu rero twaciye tuvuga duti reka tugabure championnat national tugaramwe bice bibiri, no kuvuga igice ca mbere ibe ligue intérieure, no kuvuga les provinces de l'intérieur zose zitondeka ama equipe amakomine atondeka ama equipe bahiganwe, hanyuma iza mbere zigende zikine gushika baronka coupe. Nuko rero nivyo turimwo ubu unyi haraciye indwi zibiri hariko harabera ama competition atandukanye, no kuvuga intara zarashoboye guhurira Ingozi, Igitega ni Bururi, nivyo bibanza bitatu no mu Ruyigi ibibanza bine ibyo twari twashizeho intara zose zirahurirayo, hanyuma rero baronka umwanya wo gukina bimwe bikwiriye, hanyuma haravamo ama equipe, no kuvuga twashe dutora equipe ya mbere ku kibuga, no kuvuga aho ni mu bagabo. No kuvuga rero mu byo bibanza bine haravuyemo ama equipe ane yashoboye gutsinda, harimwo Vumbi volleyball club yo mu Kirundo yatsinze mu kibanza c'Ingozi muri Nord, hama hariho Royal y'Umuramvya nayo yarashoboye gutsinda Igitega muri centre, hama hariho muri Est Mpungwe volleyball club yo mu Ruyigi nayo yaratsinze ayandi ma equipe yari ahuriyeyo, hanyuma na Amivo yatsinze mu kibanza cabere abakeniye muri Sud, no kuvuga mu Rumonge. Iyo migwi rero ubu niyo ije ngahe Bujumbura kugira ngo bahatanire igikombe ku ruhande rw'abagabo ciyo migwi y'abagabo yabaye ya mbere muri ligue intérieure, no kuvuga ama province yandi havuyemwo Bujumbura Mairie. Hanyuma gishasha kindi murazi volleyball ruguru yari mu province yandi yari yaravuyeho ku badamu. Ubu rero iyo migwi haraje imigwi itari mikenya, no kuvuga iva mu province havuyemo iyi Bujumbura kujya nabivuze ko imvune yayindi naka equipe kaba kariho muri intérieur kagize ngo karahanyanyaza kaje gatsindwa kubera yuko ndahe Bujumbura hari imigwi y'abadamu yindi isanzwe ifisemo uburambe. No kuvuga rero aha ku ruhande rw'abadamu tuba dufise imigwi 8 ni nyinshi, no kuvuga Kayanza hariho umugwi, Ngozi ifise imigwi 2, Mwaro, Bururi n'ahandi, no kuvuga za Muramvya zose duca tugira imigwi y'abadamu 8, no kuvuga ama equipe 8 avuye muri ligue intérieure. Ico kuri twebwe n'intambwe rero ikomeye cyane kuko ntivyari bisanzwe biriho. Ivyo rero byose bijosha bidufasha abo badamu nabo bazokina ngaha i Bujumbura, no kuvuga iyi weekend samedi dimanche bakine hama bakuranemwo, hama habe wa mbere habe n'uwa kabiri baronke amakupe. Nuko rero gushika ubunyi ibintu bimeze ni ico twahamaye ngo tubamenyeshe. Hanyuma rero izi nkino zirangiye, no kuvuga ama equipe 6 ya mbere, no kuvuga hazo classement 6 za mbere zo mu bagabo na 6 za mbere zo mu badamu, donc muri ligue intérieure ni wazoca baza bahure n'imigwi yo ngaha i Bujumbura, kuko imigwi yo ngaha i Bujumbura abagabo ni 6 ni abadamu inkyo nyene, kuko izo n'imigwi ingana hama bagira tirage sore rero
cyo tugenda rero muri donc ico kwita championnat national no kwita global ari zo ciba rero hanyuma mugabo babantu tuba twamaze kwidantifia retara bamwe b'uruguru bamwe mu province yandi atari Bujumbura Meri tuba twamaze kwidantifia retara twabonye aho bagwaye twabonye aho umuntu yobafasha ibintu bisa nkuko nuko rero twagize imbere aho mbere ivyo murazi mu miseze twabanje no guforoma aba entraîneur 30 kugira ngo no mu province bashobore ababishoboye ko bari baje bavoma association y'urwo atandukanye babe bafise umu entraîneur afise niveau ico rero nibaza ko naco kiri mu byatumye haba iyo ntambwe idasanzwe kuko uronse imigi 8 yindi y'abadamu ivuye muri ma province ni kintu kidasanzwe cyane anyi muri federation ya Bundesliga volleyball ego nivyo muri kuri terrain ku bagabo kuri donc parquet no kuvuga ejo samedi hazokina Vumbi ikine na Royal hanyuma Amivo Vumbi niyo mu Kirundo Royal ni Muramvya hama Amivo ni Bururi ikine na Mpungwe yo mu Ruyigi hanyuma kuri Terezas Academy hariya ntazo bari ko arabera amahiganwa y'abadamu no kuvuga Agasaka y'Ingozi izokina n'Agakura nayo nyene ni y'Ingozi hama Etoile ikine n'Agakura hanyuma Agasaka ikine na Kerebuka hanyuma Agakura yongera ikine na Kerebuka kandi hama Etoile ikine n'Agasaka hanyuma ku matere ngaho ya parquet Urumuri yo ku university izobiri kirakina na Mbizi Kayanza ikine na Le Ronde hanyuma Urumuri gongera ukine na Kayanza Le Ronde zikine na Mbizi Kayanza ikine na Mbizi hama Urumuri gongera ukine na Le Ronde aho ni kuri terre ya parquet hajya hepfo nuko inkino ejo zo wazimeze kwinjira no kuvuga kubera yuko turiko turategura championnat national global nta mahera menshi bazorihisha nibaza ko azobara mahera ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5 kubashaka kwinjira bivanye n'ubwugamo umuntu azoba akeneye kwicaramo ego muri cadre yo kwankohaja les équipes équipe ya mbere izoronka coupe na 500,000 équipe ya kabiri ironke 250,000 haba ku bahungu no ku bakobwa uko nyene beach volley no kuvuga n'urukino niyo twari muri congrès batubwiye ko rukino nibwo rugezweho kuko au niveau ya Federation Internationale nibwo rukino ruzana n'amafaranga menshi ku ma sponsor umva nashwebwe rero ngahe wacu ndikwasigaye inyuma murazi yuko urukino ruri ngaha kuva kera rwatangujwe mbere n'ubitaniyo ngaho no bakiriho ngaha anyi ubu rero rugeze kure no kuvuga tumaze iminsi tuje mu competition ejo bundi twari twarungitse imigwi ine yagiye gukina i Dar es Salaam n'ubu unyi itariki 29 hazogenda imigwi ibiri y'abadamu nyene i Dar es Salaam arizohuriraho n'ibihugu byo muri EAC harimwo n'ama equipe zo bayavuye Buraya muri za Allemagne n'ahandi naho nyene bazogenda gukina nongahe iwacu rero ubu turiko turategura ihiganwa ya zone 5 ya senior rizoba mu kwezi kwa 12 rizobera ngahe Bujumbura kuri volleyball beach nyene urumva ko dusangwe tugeze kure kandi murazi yuko twaheruka kuja muri Coupe d'Afrique nga volleyball beach yabereye muri Maroc Agadir twarajanye imigwi ine aho mbere umugunga w'abahungu washoye gushika muri 8e hama na classement y'abakobwa ntiyabaye nabi kuko wasanga inyuma yabo hariho nk'ama equipe 6 8 bakurikira urumva yuko ibintu vyagenze neza gusa constat twagize ni yuko twasanze nivyo nta sortie immédiate kandi rwagire kuva tuvuyeyo twasanze ibindi bihugu abakinyi ba beach twebwe nacu bacu urabona abakina muri volley yo muri salle no muri beach nuvuga rero hari gihe descente zidakomunika nukuvuga hageze ko agwa hasi hari gihe abona umenga nisima mu mutwe agaje atinya kugwa urumva rero ivyo byaca bituma turonka amanota makenya nukuvuga rero tugomba kugerageza ku buryo natwebwe dukreye imigwi ikomeye ya volleyball beach kuko n'imigwi yoroshe kwa entretena turiko turagira ama contact ku bantu bafise ama restaurant n'ama bare ku Lodirac Tanganyika kugira ngo bazoshobore gufata imigwi iziragira ama entraînement iwabo bayidufatira en charge kandi hari abamaze kuvyemera
nyaza ko atakibazo rero mu misiza na twebwe nta nkeka dusubiye muri Coupe d'Afrique ya volleyball beach ndazi ko tuzoshika kure hajya intango yama igoye kuko turiko turarondera abantu bashobora kudufata mu mugongo kugira ngo dushobore kuronka ama sponsor akwiye muri volley nkuko na Federation Internationale igira nongahe iwacu naza yuko tuzokundisha uru rukino abantu kuko uravye ukuntu ibindi bihugu bikunda volley saa iwacu twasigara inyuma ninaco gituma wumva ko hariho amabica amwe yatangiye gufata en charge aba joueur hano vuga nka Karera Beach yaremeye gufata en charge aba joueur bamwe bazobagira donc comme entraînement n'indi beach iri ku ruhande yaho Petit Bassam nawe yaremeye gufata en charge 4 équipes akazara aba déplacer abaha donc amarafreshissement urumva ko ari intambwe n'abandi rero bariko baraza turiko turagira ama approche kugira ngo donc ibintu bigende neza voilà